Sasa tulizarenze ko iminota 10 akaba umwanya mwiza wo kwikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ndakora mukije ndongenda guhikaze Richard. Ndakora mukije ciza. Ndabana mukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro vya Radio Magara Times FM. Kaze makuru y'ino munsi wa mbere igenekerezo rya 6/0 umwaka wa 2020 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'iterambere rusangi. Muri mezi atandatu muri komine Bugarama haratunganywa inama y'abene igihugu bose ku mvo zo kurabira hamwe ivyaranze canke ivyaranguwe mu bisata byose. Mu makuru y'inkino naho ku munsi wa gatandatu n'uw'Imana harabaye inkino ku kibuga ca Magara ndetse baranatubwira nuko byagenze nico izo nkino zari zigamije. Mu buhinga bw'ivyuma ni Armel Bigirimana mu kanya idonido ryano makuru. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Nongeye ko baramutsa. Reka makuru yacu tuyahere mu gisata cy'iterambere rusangi. Buri mezi atandatu muri komine Bugarama haratunganywa inama y'abene gihugu bose ku mvo zo kurabira hamwe ivyarangutse mu bisata byose bikorera muri yo komine. Jo hashimanira kiza mustanteri wa komine Bugarama aratumenyesha ivyaranzwe muri yo nama yabaye kuri wa gatandatu igenekerezo rya 4/0 umwaka wa 2020 aho anatumenyesha imigambi 3 igiye kurangurwa muri uyu mwaka wa 2020. Reka tumukurikire yavugiye kuri micro ya Felicien Bigirimana. Musi wa igenekerezo rya 4 kwezi kwa mbere umwaka wa 2020 twatumye ku inama ikomeye mugana inama ibisanzwe iri mu rukurikirane rw'inama ziba no kuvuga ya ni inama yamiba ziba kabiri mu mwaka. Ku munsi wa gatandatu rero yari inama irabira hamwe ubuzima bwa komine bwose mu bisata byose byarivyo byose. Nico gituma rero bayita inama ikoreshwa n'inama ya komine ikakoreshwa abene gihugu bose. Nico gituma rero yaravyiterambere muri rusangi mugabo akacavuga ubuzima bw'ikomine. Ubwa mbere hoho si inama yarangiza umwaka ni inama iba mu mezi atandatu. Hagiye rero twakutugira inama ya mezi atandatu ya mbere no kuvuga ubisho twokwibutsa bariko baratwumviriza nuko umwaka uvuga w'ibikorwa warahindutse kubera turi mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko utangura itariki 1 y'ukwindwi ugahera itariki 30 z'ukwa gatandatu. Yari inama y'isuzuma ya mezi atandatu ya mbere muga koresha bifatana n'umwaka no vuga rusangi tuca turabira hamwe mu migambi tuba twihaye. Rero twabonye ko muri rusangi bimeze neza kandi biraboneka neza ko ni ikirere cagenze neza naho tumva hirya no hino ihindagurika ry'ibihe iwacu ikirere cagenze neza. Baravuze abakuru mitumba ko kandi natwe dusanzwe tubibona ku mitumba itandukanye ko umwimbu w'ibiharage n'ibigori uzogenda neza kandi biribonekeza. Hama ikindi nuko haba hariho imigambi bwa mbere tuba dukora twebwe ku bwa komine dufashamo na leta hani dufashamo n'abagira neza badufasha. Rero twovuga bijanye na komine ubwa mbere hariho ibi byo gukurikirana abakozi ba komine no gukora imigambi no vuga itandukanye. Ntushobora kuyifatanura kuko urashobora gukora umugambi wa komine ubundi ukafashwa na leta n'abagira neza bikabifatanya. Atubwiye tuvuga imigambi mikuru. Ubwa mbere hariho umugambi wo ushiraho ibitaro by'akarere Hospital District Bugarama. Nkuko bisanzwe bizi nuko Hospital District izona komine 3 Bugarama, Burambi na Muhuta, ariko mugwa mukuru terezo kuba muri Bugarama nkuko mwamaze kubona hamaze kubakwa ifarumasi ibitaro by'akarere. Ubu rero tuko tuvugana n'abajejwe amagara y'abantu ko bategerezwa kuduha ibitaro by'akarere ngaha aye muri Bugarama iwacu. Rero uko uye bimeze biragoye kugira bubake inyubako nshasha, ariko barashobora gufata imwe mu masantre de santé asanzwe hari bakashiraho ibibuze no kuvuga bakubaka nk'inzu bashobora kubagiramwe abantu donc ivyo bita mu Gifaransa bloc opératoire. Muri ico gihe rero umva ibitaro bibonetse kuko bashaka bizana n'abahinga batandukanye abaganga banonosoye ingwara ziba zitandukanye bashobora kubagira abavyeyi bajya bigoranye kuvyara canke bakabundikira bajya abana bavutse batageze n'ibindi byinshi. Tukiri mu gisata cy'iterambere mustanteri wa komine Bugarama arashimira cyane abagwiza tunga bakorera muri no komine ya Bugarama ukuntu bariko barakora mu guteza imbere iyo komine yabo. Nijo hashimanira kiza reka twongere tumukurike yavugiye kuri micro ya Felicien Bigirimana. Kindi gisata twabonye gikomeye ni kijanye no gukingira ibidukikije aho turafise amapepiniere abiri yari imwe ku mutumba wa Burango na Kagona dutumirira bene gihugu kubitera kandi twamaze gutera ku mutumba wa Kagona ibiti bitari bike twamaze gutera amahegitari arenga 10 tukaba turiko tubandanya hama akaba no guca imikobiko kukingira isi ndimwe kuko indagurika giye mubona ko ari ikintu gikomeye cyane tutezo kukingira isi ndimwe yacu. Ibyo byose ni ibintu bibandanya twatanguye mu mezi atandatu mugabe biguma bibandanye no mu mezi akurikira. Kindi ni kijanye kandi inyubako z'amashuri hariho ku mutumba wa Bambo aho bita mu Bihinge aho twaratanze amabati, ku mutumba wa Burangwa twaratanze amabati barasakaye, kuri Ekofo Burangwa na Kabonambo ubu turiko turaba amabati mu gihe yosigara nabo twasha tubahereza aho twovuga mu mutumba wa Kayombe no ku mutumba wa Zingi Nyaruyaga. Hama ikindi nyene gikomeye twarabonye mu bijanye n'imibereho y'abantu ibi byo kwidagadura no
gusubira biraboneka neza ko na cyane mu kino gisagara ca Magara ariko haraboneka abantu bashira imitahe no vuga mu bintu bitandukanye na cyane mu byerekeye ingenzi atwovuga amahoteli mubona ko uye habonetse hoteli shasha Dream Hotel kandi turabona ko naha kwitanganika ku nguge ariko aragerageza kuba kagira neza nahataraheza kandi ubona ko amaze gukoreramwo turabona kandi n'ubu nko muri isi mikuru habonetse ibintu no vuga byo kwinezereza izi za karaoke ntizari zimenyerewe ngahi wacu turabona ko abantu basamaye kandi bikagenda neza kandi nta kakaciye mubona ko babize neza barakesha baragorana barasenga abandi barigira neza byagenze neza cyane. Ikindi twabatumiriye nicerekeye nuko uyu mwaka no mwaka no udasanzwe musanzwe kuko ni mu bintu byiza cyane mu byerekeye kwitorera kwishiraho inzego ivyo nyene twarabakaburiye kandi twongera tumenyesha dukorera bene gihugu ko ukirebukana cyane mu kwitorera indongozi nziza kuko utora nabo ugatwagwa nabi ivyo navyo nyene twarabibibukije cyane ku buryo amatora muzi ko azoba neza mwese umuhezi kwa gatanu ko bogereza kwirinda ivyo byose byoza biyahungabanya mu bice byose aho turazi turafatira ku bihuha abanyapolitike bo bakeneye amajwi baca mu buryo bwose bashoboye ariko turababwiye yuko igisho cyose kiza giteye kubiri n'amahoro n'umutekano ko boshigiza inyuma kizoba kije gutoba amatora aho naho inzego zitandukanye ziri maso kuko hariho n'amanama yo guhugura atandukanye yahugura imigambwe abugwaruka eka n'abandi bose bajejwe iby'amatora. Amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'inkino aho kuri wa gatandatu wa Mungu habaye inkino ku kibuga ca Magara. Sumahiri Jean Paul ugusanzwe yakurikirana ivy'inkino aratubwira uko izo nkino zagenze akanagira ko asaba urongoye iyo migwi y'abakinyi kongera ingufu ku bakinyi kuko abona yuko harimwo abakinyi bazigamwo kazoza keza mu vy'inkino. Reka tumukurikire yavukiye kuri mikro ya Ciza Jean. Gatandatu twari dufise match tuvuga hakinye match zitatu hariho Magara Star hakaba Minago Star na Tara Star ya Minime zari zibiri Magara Star Minime Tara Star Minime na Kadami na Tara yakina na Kanyoza Star Minime nyene Tara kiratsinda ku penalty Magara Star ikina na Eagles yo mu Kanyosha izitsindwa 2-1 Magara Star biravuyemo hanyuma Kadami nago ikina na Eagles nyene ya Kade yo mu Kanyosha biboneka yuko Minago Star yacitsinda Eagles yo mu Kanyosha ku penalty 5-2 bukeye ku munsi w'Imana aje yaboneka Tara Star nyene ikina na Magara Young Boys ko vyagenze Tara Star yacitsinda Magara Young Boys ibitsindo 2-0 ukino rubarangiye nuko vyagenze muri izi nkino tuvuye muri demi final tugiye mu mafinale kubera quart final tuza muri demi final hanyuma tuze muri final rero izorengana ikikina muri 4e division ndazi turafise amahigo cyane yo kurengana ko mbona imigwi yacu yagaze neza tuza muri 4e division Bujumbura nuko vyama vyifata. Ikintu nyamukuru dusaba nyakuwa president nuko yogira akongera motivation mu bakinyi kubera motivation ituma umukinyi aronka ingufu zo gukina no kubandanya tera imbere asanzwe afise no gwaruka rubizi ruteye imbere tuvuye nk'igushika muri 2025 nta muntu azoba kirondera umukinyi handi hantu ataje muri fondation yasenga yumva. Ini yayo nkuru turangirije ko amakuru y'ino munsi reka dushimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kudutega yompi dushimire Arumeri Bigrimana yarari mu hinga bw'ivyuma sino ribagira gushimira n'uruganda rwa Kaduma Gatamze FM go gwashoboye kudutorakaniza ano makuru rishande yizigiye nije neko ndayabashikiriza naho ubutaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.